Oye, wanataka kunimela mwafai. Ukweli kaka mdogo wako unyosho wangu na mkunda cha kiano yafanya ufanye hema mfu. Nyama, haiko pia. Umbusu kwa umbusu. We. Umbusu, umpenda kako umpenda mimi. Umbusu. Asubutu sani kwena muonesha. Asubutu. Msikiliza kako wewe. Ivugira igiswahili gusa Kirundi ni sawa. Umeze neza utwo twogere. Sinzi rero nyuma ndamubaza gute. Yiba bigenda gute? Katurindira ibiza gukurikira. Brother. Bata ujitambue. Ujiintroduire. Hello guys, murameze neza. J'espère que mumeze neza muherereye hose. So nko mutubona nga imbere ya kamera muri kumwe na Clovis, banazaniye no musa batumire bakina ubwo yuko abiteka meme. So nabakinyi b'amafilme bo twovuga yuko bakiri bashasha mugabo mu byo bakora vraiment. Turabona yuko kumenga ni ibintu bakuze donc ari inspiration yabo. So imbere yuko tumanza kuyaga byinshi reka manda baho umwanya manza abidondore kamusagira ngo manze mubamenye. Hari ababonye amafilme agatadukaye hariho nabo bamwabonye ngira ngo ari rya mbere. So no musero tugiye kubamenya kwanza aba bakinyi ni bande bashoboye iki bakora iki mu bisanzwe. So reka duhere kwande kaduhere ku mukobwa lady first. Kubaramutse twabwira. Okay, ni sawa. Hama nanje ku mazina yanje nitwa Haragimana Aliese, hakaba bantazira Lily Dobel. Akaba arayo Lily Dobel. Muri filime nyene ni Lily Dobel canke ni Aliese ni? Muri filime nakoresheje Lily. So reka tugende ku umuhungu nawe turabe nde mukuru muri abo. Katurabusubwa. Mugabo rero guys, turabandanye ikiganiro cyo kiri umuziki yava gitwenza. Uko wabonaga imbere yacu hariho umwe nibyo ndiko ndavuga ubu nyene harakimwe yumva. Arabyumva mugana kimwe ari karatahura. Wala ni mkongomani wa kwetu kabisa. Ivugira igiswahili gusa Kirundi ni sawa. Umeze neza utwo twogere. Sinzi rero nyuma ndamubaza gute. Yiba bigenda gute? Katurindira ibiza gukurikira. So reka cyo tumuherako. Brother, bata ujitambue. Ujiintroduire. Nijitambulishe. Asante sana. Kwa majina naitwa Shadrack Ngoi. Ndio majina yangu na jina sana naanza kutumikisha Tebi. Tebi au Teddy? Tebi. Guys, mwamwumvise siniko ndavuga ibyo yavuze mu Giswahili n'ibijyanye ne mwabyumvise. Utumva Giswahili nawe yihangane. So nawe brother nizere ko uri umurundi wacu. Agenda umurundi friend. Sawa. Amajina nitwa Niyonkuru Emetresor. Gusa ku mazina nyene novuga yaguteka bashe. Yubu star nitwa Joga Kiroko. Joga Kiroko ndaki. Abantu rero guys, orakuyene mubona ko bakubara aratwenza no muri filme nuko nyene. Kandi iyo bagombye baraba serious ni mu film. Iyo bagombye baraba serious, bagombye baratwenza. So babikora neza cyane. So imbere ko tubandanya tugira tumanze tubabaze kwanza. Donc ukuntu batanguye ko turabona yuko menga no mugwi ugizwe n'abakinyi bashika kuri 10 ubwabo muri film umuganga imbere yacu tubona ari batatu. So sabonye nari abandi batashoboye kuboneka ngaha nubwo muteko murabona ngaha kuri television mugiye mukandika Jamal Films +257 murashobora guca mwabona bose. So reka tumanze duhere udera ku muhungu amanza tubwire koma batanguye ingene icyumviro kuntu charge uko biboneka neza yuko sabakera muri game. Ikaba tumaze mu mwanya kugira ngo amanza tubwire. Okay. Mbona ivyiza urambarije ati kungene twatanguye icyumviro charge gute ubundi iyo ufise impano nyene uba wumva nyene muri wewe igize iki urabura amahoro. Mbo kubana ninzi gukirana twarahuye n'umufrere ngaha ndetse n'umusista hajya n'abandi bamwe
turiyumvira nyene ibintu twokora twako dusanzwe tunabana tukabona bamwe kumwe tubanyeho kumwe tuyaga tukabona umenga twokina film ni icyumviro cyatanguriye aho nyene ajya mwatanguye muri bangahe byaroshe mu gutangura mu gutangura nibiba byoroshe biba bigoye twatanguye turi babiri ebana tukavugana iminsi y'amarepetition bamwe bamugasanga ni baza ibintu nk'ibyo twatanguye turi babiri n'ujya mu frere w'umukongomani mubona ajya mu nyuma cha turegera sister ajya no turamubwira none turumva ni sawa cha turabikomeza na mkongomani wa kwetu brother wangu sijaje kuvuga sijaje kuvuga oya dogi yeko navuga ikara bitahura yani alikuwa anatuambia naweza ndasigura tarasigura ibyo yavuze akanatuambia historia ya kisi mulianzaka kucheza hizi sinema sasa hivi tunataka nawe tuambie Sam Kongomani nuko nyene tuambie vinakuwa fasile kucheza sinema na Warundi na tena au nani au comprendre Kirundi bon kupatana na hiyo swali naweza nikajibu kama ce n'est pas facile kaju iko ni kia difficile sijui nzungumuza iko ni kia difficile wakati anjikuta tuko bawili msini na wakati ule mwenye niko nacheza naye yeye hajui Kiswahili mais habiko facile mais petit à petit tutajikaza tujue lugha na hasa mambo itakuwa fresh. Ila kipindi cha kufuata ilifo jifunze Kirundi juu misi zoyagi Maswahili mimi niko Murundi lili gusabone zere kuzi Kirundi itage Swahili za kongoza ndakizi kweli ngoro Murundi kazi aje irasunya kingana je c'est 18 ans ili arakuze guys 18 ans yakina ubuni kuvuga kintu byatahura si abana babitegwa n'amaraso ashushe bakunda kuvuga ngo n'abaminere no akoze ikintu umenga gitewe n'imyaka bagezemo riri hajyawe muri club tuvuga muri team uriho nkande donc uriho nkande muri team bisanzwe en fait muri team je ndiyo nk'umukinyi kandi abikunda cyane akinavyumvamo hajya riri twarabonye umusana muheruka twarabonye riri ariko arakina neza atubwira ko ari town ari umwana akeneye gusa ibintu byo kuryoherwa gusa ko enjoyinga dore hajya iyo umuvyeyi abonye uri kurakina ibintu nkabijya wewe mu kibano bisanzwe yagufata gute so afata nko mbandiko ndakinamo ufite mujya mwana ntabwo afata ko ndi nk'umwana wiwe afata nko mbandiko ndigisha societe kuba nakinye ndi town sikuvuga ngo mu buzima busanzwe no kumura abakeneye kuba selona sije tuko turakina muri iyo film none hajya riri twavuga wewe musunze muri aho babiri donc abahungu nibo benshi muri Santale je muri ko murakina mukabona aho muri babiri mwenye nabandi bose arabahungu turagerageza nyene tuki Santale kubera mukino nturaba ngo ukina nande ukurikiza amategeko baguhaye kandi karabana sene baguhaye okay kumbe akenshi hajya bira bishika ugasanga hore uri kurakina ko muri uwo mwanya bayigupangiye none nkiyo bakubwiye ati rero rira ko nabonye muri ya film warize ahandi bamanje kubita bakofi ubwirurire so umunarira bivanye na sije bamuhaye kandi ni nko uri kurakina ukina ikintu mengo ukirimwo hagere ubonye umuntu arize muri film bisa nkuko mu byumviro byiwe abayabyishizemo kakonye ne byabaye ariko film iheze ucusura mu buzima busanzwe ucuba abantu cyubundi muntu ari serious so guys yo mubibona yo ngakuri kamera turacyari kumwe n'abakinyi bacu nyene gusa rero ikintu wakintangaza iyo tuko turavuga hari umatabyumva ashari umatabyumva nga kandi dutwenga gusa yamaze kuba serious uko natahura geranje Kiswahili namanitse ageze ko namubaza ndazaho kirondera yo kipa so tugomba kumenya rero nka team mwayiswe Jamali Films plus 257 nako kose barakazi rero turakeneye mu dusigure neza kugira ngo team yanyu muri twe Jamali umenga n'izina ry'umuntu bigomba gusa n'izina ry'umuntu donc ibwiye umuntu yo kumva umengo kumbwira izina ry'umuntu kugira ngo timu yitwe Jamali
byaje gute n'icyumviro cyaje gute? Mbo icyumviro mukuza twari twone ujya mu kongomani nyene ubona harya turiga turavuga ati mbe icyumviro basi kundi twoyita gute, aravuga ati reka tuyitwe Jamali ndamubaza ni mu kirimi nyabake ko naje nubwo wamenganiza nyene nkuko bivuze ry'umuntu, mbo arambwira ati Jamali iri mu kirimi cy'ikipersi, ndametse kisobanura iki rero, cyarambwira ati ngo n'ubwiza mu gifaransa bavuga la beauté, cyangwa ati mbo ubwiza bitewe n'ibyo tuko turakora kuko twe nitwo turigisha ibintu bibi tukina ibintu bihari tukigisha n'ibindi bingira bitarabaho urumva, cyangwa ati mbona na kimwe iryo zina naco ribaye reka tugite uko nyene. Mu bisanzwe rero donc yaraba propose mwumva yuko iryo zina babwiye iri clair biva no kunari basiguriye, noneho ubu mwosanga riri yarababeshe, none mwarasuzumye muramenya ko ari la beauté marabisuzumye. So guys mwumvise Jamali mwabona link gushikira ukabona nanditse ko Jamali cyangwa ukabona bapostinze ukabona nanditse Jamali films nuzotangare uvuga ati ngo sabarundi, so yego harimo abavuga igiswahili abanavuga ikirundi kandi bose ko bakina ibintu urumva ko bafise sije imwe bose. So ubu rero ni kuvuga kimeze wa mukongomani wacu niwe nyirani barize ikibazo mugabo rero ntimwibaze ngo na giswahili ndakizi ko ndiko ndamuyagisha attention kuko ari karanyimba bimwe sasa ni Shadrack tunatoto ambie sasa objectif ya timu Juni shaona wewe ndio uko mkubwa mwao una ndevu tunatoto ambie objectif ya timu. Bon objectif ya timu kwa kwanza hii ni timu ya sana, mimi nazoea kuita groupe éducatif de cinéma, na objectif yake ni juu tu ya kuelimisha tu jamii ya binadamu, kuelimisha tuangalie nini yenye Mungu anataka kaju si tu tunajibaze kukote ma enseignement dédié, mafundisho tu ya Mungu hivyo ndio tunajibaze juu tu kuelimisha jamii hivyo. Yani si ya kufanya nini? Ya kuelimisha ikufundisha. Sasa mbona wewe kila siku ukiwa msinema unacheza ushalewa pale uko unafundisha nini? Sinema zote ukicheza na sene zote unachezaga naona ushalewa uko mlevi yani. Ile bulevi ndio sinema za mingi sana napenda kucheza mwa ile style ya bulevi ama mwa ile hisia ya bulevi. Unajua wakati msanii anaanza kugundua nini yenyewe anatafuta msana, anajitafuta namna gani sitachomoka. Hata ukiangalia basanii ba mingi namna gani gisi wanachomoka, kila mtu anachomoka mu style zake. Na mimi ndio niliona hii style ndio itakuwa bora ya bulevi. Ndio. Na kucheza bulevi sio kumaanisha kama niko nafundisha jamii iko na lewa. Hapana. Ili ni c'est d'une façon tu ya kuburudisha kaju sinema kuna kisi mwanzo paka mwisho iko serious. Hapana, ndio tuko na changa kote mwa tunatia comedy, kote nyingine tunatia serious. Ndio tukufanya ni ya kuburudisha mimi batazamaji kama mwimbo wao kungambo yao bako tunaangalia sujet ya sinema yote inaongelea nini, ndio ya muhimu. Okay. So Jamali navuga ubusura bwa amazina yawe ni Jamali Films. Uno musi niko tugiye kubamenya aho uzomubona hose ukazobona Lili udacumubona muri action karakina ukazobona mulevi kama ni mulevi ukazobona wa muntu wacu mukongomani wa kwetu uzomubone ko ari muri filme. Donc akini ibintu asanzwe abamwe si ibintu bimujamo gusa kubera ngo agi imbere ya kamera tu. Oya naho uzomubona gusa ntuzotwenga mubonye kubera bya nakunda kugira ari nyo araba serious guys, araba serious. So none tugomba kumenya mwese hajya mu ya timu muri abanyeshuri. Mwese muri abanyeshuri. Turi abanyeshuri. None biroro ayo ma repetition cyaye mu se amano yo kuvuga twege naho za kamera ubunyene cha dokina. Mbo nkuko bivuze twebwe ni kuvuga ati aho tuba turi hose utubwiye ati ni mukore turi tayari gukora kuko si ibintu novuga ati urinda kutwigisha biri muri twebwe biri mu maraso aho tuba turi hose turakora. Yego gusa ne kuvuga yuko murakora ama repetition imbere yuko muja kwa acting. Repetition zirabaho
ego none nk'ubu mwese mbona muri abanyeshuri biroroha iyo hageze nk'igihe cyo gushutinga filme biraborohera mu bijyanye n'uburyo umwanya ingene mushobora kwiyorganiza mbo uburyo cyambere basi tubona buryo dufise muri uno mwanya ariko mubwo dufise turagerageza tukabikorerako kuva ku ishure ukacushikiye mu repetition cyangwa cyangwa ati turafise shoot hagati mu ndu urumva bibasha bigorana turayaga twese tukavugana umunsi tuzoshutingira ko tukavuga ati ari weekend cyangwa ari wundi munsi tukasha tugenda muri iyo miss guys mwumvise ukuntu donc strategie yabo bakoresha niyo kandi ijya filme yaho ya mbere niyo ya mbere ijya filme ya mbere uyiravye urabona ko umenga iri mu bwenge bwinshi ni filme biyumviriye mu kuyikina ntabwo ari ibintu byaje uko nyene bariyumviriye kandi filme iryoshye cyane kandi nyimba utarayiraba genda kuri Facebook ugende no kuri YouTube wandike Jamari Films +257 now to please desa 57 araho tumba kongereza nani ndasonda afatira genda kuri YouTube cyangwa Facebook byandike filme ucibone ciza ngaho kandi bagire kugira like ugena comment ngo mazibisi munana ko barabikora kwera bikora neza kandi ntibagire kugirana subscribe murabashimira ego cyane gose no kuri nizere ko muko murabona ibintu bimeze neza we ko mwabishaka niko bikobera ego nitwidoga vraiment nubwo bataragera aho bifuza none hajya ari wifuza gushika he nta muntu yifuza gushika ahantu hafi ofite yifuza gushika kure kujya noteza imbere Burundi bwacu ngateza imbere na familia yanje na Jamari tugatera imbere aho twifuza gushika donc we nko mu myaka 5 iri imbere yibona he mu myaka 5 iri imbere kwera ni kure aho buze kure kwera ahubwo pfumbwira mu maids yani bafisi novuga ibyizigiro yuko ejo bazora abandi bantu kandi biraboneka neza yuko ibyo bakora ibintu byose bakora barategura si bwana none hajya mwe inspiration iyo muri ko murakina ubwo turazi yuko ari abantu uzawuma ngo je inspiration yanje nko mahine ngo nikujya cyane kwanza nkahaga ora ugati je inspiration yanje ugira nkine ari agacupa kamagacupa ibyo byo mavyabaye none hajya liliwe inspiration yawe kugira ngo urire kwanda ibintu kinabora bintangaza urarira atabuna ukubise najya bizagute ofete bindimu ni gukunda igikorwa ofete ni gukunda igikorwa ukunze ikintu uko rakora ubunye n'ugikora gikunze yaho nanyene wocurira ubunye ukubwiye just ofete wiyumvira akantu kakubabaje kutasanga n'ababyisa turago umusi ndazanda kwegera kure nuzo bere turi kumwe nibo kantu kakubabaje so guys reka tumaye tubabwire kwanza manze ari giye kuyumvira yuko uje niko ndababwira ari ububeshi cyanke ndiko ndihenda basanga ndiko nenda mu kuvuga indome zibiri muri Jamari reka manze babwira ati wewe uri ukunda kwakurikina abongere kandi banabashimira uje kugira subscribe kuri YouTube ugende kuri Facebook ugire like ugire comment ucugira na partage kugira ngo n'abakongomani bahari iwacu ibashikire ibabwire kugira ngo bazibara bamenye ingene bazibara barondera okay mbo icyo no basaba coco page yacu ya FB ni Jamari Film na YouTube nuko nyene Jamari Film twosaba yuko abantu ko bogenda bakakora ibikenewe yego ko nivyo bamaze imisi bakora vraiment nitwidoga turasabye rero barashirizeho badufashije vraiment bizojyoha sana cyane gose bizogenda bizoma ari wane so none kwanza nawe we manzi babwire ga barakeneye kumva n'icyo cy'umukobwa so ego umukobwa umungu yawe n'umukobwa twagomba nyene tubasabe nkuko babivuze mwigore mwandike Jamari Films +257 kwa tumva icongereza hama muca muyibona iriko mugire partage like umva ikintu cyose umva kugisaba ku mutima wawe ugikore kandi nijya link uhora ubone gushikira ntibagire kuzura yundi mugenzi wawe uyu rero yavuze mu kirundi n'umuhungu yavuze mu kirundi n'umukobwa unagira avuge mu Giswahili yumvise ko turavuga uyisikiye turiko turonke tunatawambie wanani wa fans wafanye subscribe yani bafikishe vitu vyenu ni vyenu bafikishe mbali yani
wa afa nini wa invité Bon, naweza ndio ile rafiki yangu bashaongea. Tunataka sio useme Kiswahili, jua leo Kongomani wa kwetu haisikii abaelewe Kirundi. Kitu kenye nitaomba tu kwa marafiki zetu wenye kututazama wazidi tu kuwa natufuatilia, na sio kwamba njoo tunaanza, hapana, tulianzaka zamani, ila ni hivyo tu, mambo ilikuwa bado yaikala vizuri. Na kwa sasa hapa tunaendelea na kazi, sio sasa tunaendelea na kazi. Kwa hiyo tunaomba tu wazidi kutufuatilia na kueme video yetu, waipartage na wafanya abonnement ku channel yetu. Itakuwa ni kitu moja mzuri, na ili itatupatia sie nguvu ya kuzidisha tena kazi na kusonga mbele vizuri. Sasa nyuma ya sinema kwanza yenyewe mshatoa, pako zingine ma project zenyewe mko mnaandaa. Kisha hii sinema yenyewe tushatoa, hiyo na bimen, hiyo ndabimen ndio wakati tunamaliza sinema, kuko wengine sinema mbili hivi yenye iko deja mu plan d'action azasema yenye tuko nafanyizia zoezi, na muda si mrefu tutaifanyizia kazi. Sawa, alaka na yaravuze ngo iyo ndabimenya, kindi yo kiraza titre ya filme yitwa iyo ndabimenya. Utanditse Jamali films zashobora kwandika ati iyo ndabimenya ya filme ugaca uyibona. Kandi twizere gaje ko ata nimba ari ikintu kitagenda neza kuri bo, gerageza babwire kugira ngo bazogihindure. No bagitangura kukina muzoyibona kwanza, kandi baratubwiye ko bafite izindi projet. Mbe yajya inyuma y'ijya Jamali ko tubona ko mukina filme zihera. Azagiriye ibintu ma episode ko nabonye mu posting no musi mwa posting muvuga yuko hari ama episode mwe kudusohoye kuza murado. Mbo ama episode ariho kandi menshi, gusa muri no misi twashimye guhita nkukoza turakora kwanza zihera kugira ngo tubanze turaye kwanza abakinyi turi kumwe kwanza ko bari serie kuko nogenda ukina episode utarabona abakinyi yuko uri serie nabo nuko episode ziriho kandi nyinshi cyane gose, ico nosaba ko cyo badukurikirane cyane gose. Okay, reka duhereze kuri Lili, tukeneye kwanza tubwire ibanga imaze kubibanga ntiyo rivuga. Aya atubwire strategy agiye ukoresha canke akoresha canke imbari akantu yibiki avuga ati naza ndakina nkuko baje abantu batangiye kunkurikirana ntibazorambirwa baje kuma bankurikirana. Karahari aga strategy karahari nikobura nyene nikobura ofete nomanza nkabwira nk'abantu bagiye kudukurikirana ntimurabe yuko ari tugitangura muvuge abana barashoboye, ahubwo vuga nk'ukungina umwami ko natutera courage mu kazi. Hama ahantu twovuga ngo turatanguye, ahubwo tugiye kurenzaho ibyo twakoreye ngaha komsa kugira mubone yuko Burundi uko butera mbere. Kandi rero nimba vuze Burundi mugahora mu bijya biswahili bajya bose bari ngaha mu Burundi, mubari ku butaka bw'u Burundi bafite karanga muntu z'abarundi, kandi rero bakaba ari ikirundi bose ku ngubu je kunda bumva uko ubo aho bigeze ibyo tuvuga barabyumva kandi ndazibakiza ntajyo bahora bumva. So guys, reka tubashimire cyane mugabo iyo mugenda mutugiriye basakana gatoya kugira ngo rika dukurikirana asigara nakantu canke mwene umeze nk'abaririmbye nyine baruteraga freestyle, baruteraga pera gaturapira byose birakunda naco gatwe tuyita nk'abasirikare niyo mpamvu turi target aho tugiye hose. Ndagwero Mike dukorera akantu k'ubwenge nta kimwe problem. Hamariri ndiko mvugana nawe narakwiyanije kuzujajana n'uwo mukongomane na n'umusi numwe ugera unyumva sawa, sinze suye kuva n'undi musi warimo uranyumva, uri kuranyumva kunyicisha guhora je ico naco bimbwira narakwihanije umviza wa mukongomane nawe nuzuso kumuzana ngaho ubwo bushatsi bwawe ngaha uranyumva ahasi kwanyu kwa hasi kwaso sawa. Mve ndakubwira nyambaje nashimye ko ndari umukongomani hoshora kumwitisha mwe wewe mu gihe wagenda guhorana mu maje naho nagutwaye turi kumwe kubivyo rero ndagusabye ndakwinginze je mutima wanje yashimye kubana n'uyu kandi cyo no gusaba please
munyemeje tubane nawe umutima wahisemo wowe. We mkongomani we guys abantu ni noma ndagi ibintu bankoreye yo birarenze reka nanje amenga ni muri action ya byakuda yagera canira acagira naje bakamenyera ku reaction kurira guys reka tubashimire cyane Mulevi tungempatia na yeye acheze ila apata place ya kuchezea anapenda leo sana utacheza tuchezee basi kidogo oe mumo wanga wanta kunyemela mfa yuko ukeka mdogo wako unyoshoro wangu na mkunda cha kama yafanya ufanye mfu nyama haiko pia umbusu kwa umbusu we umbusu umpenda kako mpenda mimi umbusu asubutu sani kwena muonesha asubutu msikiliza kako wale guys ibintu mbonye nagahome sinaza ko ari abandi banabishora ibintu nakurikiranya ibiganiro byinshi sinaza ko ari abandi banabishobora oya rega akajosho bavuga akajosho ntigahora mwitama nimba mukeneye kuraba rero ibintu biryoshe genda wandike Jamari Films ucurabaye ribiri ho rero aza kubicwa nagatwengura apfa kandi wongere wige no kwiga so reka tubashimire cyane. Merci sana. Nizere ko mwaryohewe kubona mwatimiwe na JCTV ari ryambere mu kinye film. Turabashimiye sana kweli. Mutima muhorane kweli. Okay tubashimire cyane. Kandi mwakoze cyane kuturyohera kandi nizere ko uri kwadukurikirana muri uyu mwanya waryohewe. Rero ko waryohewe. Kakacho gaje kubera nga gira utaragira kona nibindi. Chimanzi ugasharinga handi. Ngakubite kuri stati ucongera ubwira petit frère wawe canke mere wawe canke ivyo yaravyo bakurikirana amafilme ungati mzee ushaona Mulevi mukongomani agire partage like guys tuzobashimira cyane abazo nabashimira kwanza kandi banakunda ibintu mukora barakunda ibintu mukora reka tubashimire cyane mwakoze gira like kuri channel ya JCTV ucugira na partage kandi turabakunda cyane mwakoze cyane kudukurikirana merci beaucoup.